Ishirahamwe BME Burundi Minerals Exports ni imwe mu mashirahamwe ya Musumba Holding. BME ikaba icukura ubutare ngaha mu gihugu cacu. Ubwo butare bukaba bwitwa coltan hamwe na casterite. Intumbero y'iryo shirahamwe nuko igihugu cacu naco coshobora kugira ico gikuye mu butare gisanzwe gifise, na cyane cyane ko buzana amafaranga y'agaciro kugira ngo igihugu gitere imbere, umwene gihugu nawe agashikirwa. Ubutare rero ni itunga kama igihugu gihanze amaso kugira gishikire yambona kazoza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Irindi tunga kama nibijya by'ubutare. Mwarumvise naho nyene ko tuvuga ko tujya dutangure gukora ku buryo umwene gihugu wese dusanga n'utagira itongo afise akazi akuramwe amahera. None yimvye ubutare hanyuma tukabugura rwaca dushora hanze. Tuza tukubaka amashure nawe abayarosa amahera azojana umwana ku ishure yubaka inzu nziza bigende neza. Mugabo bose ndabwire nta hantu namwe muzokura itunga atari mu burimyi, mu gukamisha itunga kama Imana yaturemeye. Umuntu rero azi yuko azovuga ngo nzotungwa na service, ngo nzoba umushoferi, ngo nzoba umunyezamu, ngo nzoba umuplano, nzoba mwarimu, nzoba muganga, amenye yuko n'umuntu wo kubaho ku munsi ku munsi. So umuntu ashobora kuronka itunga azokoreshejo. Nico ituma nasavye nti nabo bari muri ibwo buzi nibakora ayo masaha 8, ayandi 8 bace bakora ivyabo, hama 8 nayo bashake baryame. Mwumvise ko ndahagabuyemo 3 munsi n'amasaha 28. Fata ukore 8 ukore muri leta, 8 ukore ivyawe, 8 uryame. Dukoze gutyo yambona kazoza tuvango 2060, mu 2040 Uburundi buzaba ari igihugu gitunze cateye imbere byaheze. Nuva mu 2030 turashaka kuba turi igihugu cifashe, pays émergent, hamwe wese avuga ati ndifashe. Hanyuma mu yindi myaka 10 kurikira mu 2040 ucu usanga turi igihugu cyamaze gutera imbere. Birashoboka muga vyose bivahe mu bikorwa vyacu. Ntagere umuntu azokwiyumvira ngo iyo modoka ngo iyo bisi ngo tuzojana nayo ngo tugiye mu 2060 atawukoze ibisi kigenda bukebuke. Kuko twese twavuga yuko turi ibijya vyuma bikoze iyo modoka. Twese umwe wese arafise akakora, umwe wese arafise akantu kiwe, kandi adakoze iyo modoka igenda nabi duca ducererwa. None rero dusabe umurundi wari we wese akora amaboko mu mpuzu atangure gukora ibintu bigwiza umwimbo. Niba biyumvira ko ndababesha ndi mu birabe murabibonye nta kinyoma kirimo, birashoboka umuntu agatera imbere kandi atarinze kuzerinze, atarinze gusaba abandi. Murakoze cyane. BME nishirahamwe gitabiriye akamo ka leta ko kugira ngo ubutunzi kama bw'igihugu busanzwe buri mu isi y'u Burundi bushobore gucukugwa, hanyuma budandazwe igihugu kironke amafaranga y'agaciro. Rero societe BME ni imwe muri aba masosiyete yiyemeje gukora ico gikorwa. Twebwe muri kino gihe tukaba turiko turagikorera hano muri perimetre dufise muri zone Kabarore iri muri komine ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Hano aho dukorera dufise ubwoko bubiri bw'ubutare. Dufise ubutare bita casterite n'ubundi bita colombo-tantalite ariko bakunze kwita mu mpfunyapfunyo coltan. Ubuyobozi bwa BME buravuga ibikorwa byaranguwe nk'itangwa ry'akazi, ugushigikira imigambi ya leta n'ibindi. Ishirahamwe BME ryashitse gukorera muri kano karere ico bita perimetre ya Kabarore mu mwaka w'2016, rikaba ryarahashitse rihawe uburenganzira na societe yitwa Komebu, ariyo yahawe uburenganzira na leta. Rero kuva mu mwaka w'2016
kugeza muri uyu mwaka rirafise ibikorwa bitari bike byaranguye. Bwa mbere byaratanze akazi ku benegihugu atari bake, kuko kuva dutangura dukoresha abenegihugu barenga 500. Ni ukuvuga hariho abo mwabonye bariko bakorera aha, ariko hariho n'abakorera ku yandi masite, byo bita amasite satellite. Yose ayo dukoreramo abakozi bahakorera bararenga 500. Abakozi ntibagiye bagabanuka cyane, naho bagabanuka ariko harimo n'abandi baca biyongera. Rero ubwa mbere byaratanze akazi ku benegihugu, bituma ubuzima bwabo bwisununura, kuko hambavu yuko bahinduye kumbure nk'inyubako babamo, hariho n'abandi baronse uburyo barashobora kwimuka bava muri aka karere baza kuba mu Kayanza. Nubwo ibikorwa byabo babandanya babirangurira ino, imiryango yabo baramaze kuyimukana kubera habonetse akarusho mu buryo bw'uko bari babayeho. Aho ni ku benegihugu. Bugira kabiri kandi nyene mu benegihugu, ishirahamwe ryarafashije kugira haboneke ibindi bikorwa mbere bitajanye no gucukura ubutare, ariko bituma abenegihugu babaho neza. Muri ibyo harimo ubudandaji, hanyuma no kunguruza abantu biciye ku mamoto canke mu miduga. Hanyuma ishirahamwe kuva muri imyaka 10 rimaze riri muri kano karere ryarakoze igikorwa cyo gushigikira imigambi leta yaba yadushikirije yuko natwe twoshigikiramo. Muri ibyo baradusabye yuko twofata iya mbere kugira ngo ibarabara rishika mu karere dukoreramo ribe nyabagendwa. Dukorera mu karere k'imisozi miremire, ibarabara twararikoze turashiramo ni kariyeri, ariko kubera imvura ibandanyigwa byarashitse ikariyeri iratwagwa. Ariko mu migambi yacu dufise nuko nubundi aho imvura izotasurira kugira n'ubundi nticitwagwa, tuzoyishiramo kugira imodoka zibe zirahaca zitsindagira bukebuke. Ibarabara rero tugitayeho kuko n'ikiraro twaragikoze, tumaze gukora ibiraro 2, turitegura gukora n'ikindi kiraro kigira 3 gihuza umutumba wa Munege n'umutumba wa Kidunduri. Aho nyene tuzoba turiko turahaca n'ibarabara riva Imunege rija kw'izone y'Ikabarore, riciye ku mutumba wa Kidunduri rigashika ku mutumba wa Mugera. Ishirahamwe BMA turarizi ricukura ubutare hano muri komine Kabarore, kandi hariho ibikorwa ririko rirafasha kubaka ishure shingiro rya Buvumo ya 2. Bariko baradufasha kuko iryo shure ryarifise ibirasi bike, baravyongereje, kandi turabona ko ibikorwa biriko biragenda neza. Hari n'ibindi kumbure byoba byarakozwe umuntu yibaza ko byarakozwe ari iby'intwaro cyangwa se abenegihugu bonyene, ariko natwe nk'abajejwe igisata c'indero biradufasha cyane, kuko ngaha muri komine Kabarore amabarabara yaho ameze nabi. Rero byarashitse harakogwa amabarabara ku buryo natwe bisha bitworohera mu gihe turiko turagendera amashuri atandukanye. Ibyo nibikorwa novuga turiko dukorera hafi, ariko kandi twarafashije no mu bijanye n'inyubako. Duhereye ku mashure, ishure riri hafi yacu ahitwa mu Gateko ryaragize isanganya, umuyaga warariguruye, haguye imvura nyinshi irimo igihuhusi riraguruka, hanyuma turafasha kugira ngo iryo shure ryongere risakagwe abana baronka aho bigira. Twarafashije turaterera igihe hariko harubakwa komisariya ya komine, n'inzu izobamwo abapolisi kandi irimo n'ibiro byabo. Twarafashije kandi mu kubaka ibiro by'intara, aho intara yaduhaye n'agashimwe babicishije ku muyobozi mukuru wacu. Twarafashije kugira ngo uturere tumwe turonke amazi.
twarafashije kugira ngo turere tumwe tumwe turonka amazi kandi abenegihugu barabikenguruka uretse gusa yuko usanga ababa bayakeneye ari benshi bigasaba yuko umuntu yobandanya icyo gikorwa kandi mu migambi dufise birimo mu bijyanye n'indero nk'uko twari ko turabivuga twaragerageje gufasha abana ba ntahonikora turafise abana twahaye ibikoresho byo mu ishuri ariko kandi hariho n'abana twarihiye biga mu mashuri afise uburaro. Iyi sosiyete ahantu yankuye je nayimenye nkiri umwana muto nyene barandihiye ishuri narabituye ndahura n'ujejwe iyi sosiyete ya BME ndamwiganira ikibazo twagize mu muryango hama aranyakira aranyereka uwunkurikirana ashira mu bandi nyene bari ku ishuri natwe araturihira ishuri mbere nace ndamubwira ko hariho n'abana batoyi banje bariko bariga mugabo baburi ibikoresho bakabura irasiyo aca aradufasha burya irasiyo tukaronka muhira no kwishura minerivare bakaturihira uniforme tukaronka ndiga secondaire ndaheza imanite ndarangiza ndangije narashitse ndababwira ko narangije imanite mugabo mfise ivyumviro byo ko no babandagije bamfata mu mugongo no kwiga na university baca barandihira banyohereza kuri university y'Ingozi niho mpereje baratwigishiriza abana nk'ubu umwana wanje wa mbere ageze mu 8 nibo bamufasha wundi agiye mu wa 6 wundi agiye mu wa 3 agiye mu wa 3 rero abo bana bose je nta kintu na kimwe ndabafashamwo nanje baramfasha muryango banje barawufasha nabo badamu 10 turi kumwe twese baradufasha nta ngorane dufise umuntu agwaye muri twebwe baramuvuza abo bana uwugwaye baramukurikirana ariko kandi turipfuza yuko n'igikorwa abenegihugu kibatunza atari bake cy'ubworozi naco nyene cyotera kije imbere nico gituma mu misi ya vuba hariho imitumba 4 dusanzwe dukorerako igiye guhabwa inka zitari nke n'inka zitari nke kuko harategekanijwe uburyo butari buke buzokora ico gikorwa kandi umunsi tuzoba turiko turagikora nibyaba ngombwa tuzobatumako kugira mu bibone. Ibikorwa byaranguwe na BME bifise akamaro ntangere ku bene gihugu. Ubwa mbere dufatiye nko kuri ayo mazi ni ukuvuga yuko aho dushikanya amazi meza umwene gihugu aroroherwa akanywa amazi meza bigatuma n'indwara zimwe zimwe zigabanuka. Kigira kabiri abene gihugu bararosemo akarusho kuko iyo dutanze ibitungwa umwene gihugu uretse yuko ashobora kwikenura mu buryo bw'amafaranga adandaje igitungwa arashobora no kuronka ifumbire y'ikirundi ashobora gukoresha mu mirima yiwe. Yaranguriye ibitungwa yanguriye impene iravyara irororoka urabona ko zimaze kuba 3 akandi kamaro yagirangirira abana banje irabigisha je nanje nukuvuga ibyo ndya ibyo nambara ngwaye nibo bamenya muri byose novuga ko ubuzima bwanje aribo babukurikirana. Ubuyobozi bwa BME buravuga intambanyi buhura nazo bugashimikira kwibura ry'umuyaga nkuba n'igitoro. Mwabonye yuko hano hantu dukoresha amamashini kandi samamashini make arakenera rero igitoro. Turafise intambamye ikomeye yo kuronka igitoro ku buryo ibikorwa bishobora rimwe guhagarara tukamara iminsi tudakora kubera yuko twabuze igitoro. Intambamye igira kabiri hano turafise amamashini dukoresha ishobora gukwama umwanya uwari wo wose. Iyo rero ikwamye kenshi dusanga icyuma cyapfuye hano iwacu Burundi ataco dufise bikadufata umwanya muremure wo kugituma ko hanze. Intambamye igira gatatu ni intambamye ijanye n'umuyaga nkuba. Hano dukorera ego societe twasubiriye yari yashoboye gufasha umuyaga nkuba urashika muri iyi zone dukoreramo ariyo zone ya Kabarore ariko kubera icikagurika ry'umuyaga nkuba kandi ariwo dukoresha kugira ngo tuvome amazi
bica bituma amazi dusanzwe dukoresha nk'igikoresho nyamukuru mu by'ukuri tutayaronka ku rugero dushaka.